umugisha w'umuntu ntiwibwa. Mpagaze hano nk'uwo vyanse mu mupira ko naje narakinye umupira nabona Vincent yatwenga arbitre yanyibutse ntivyakunze mu mupira. Ubu rero je nabandanirije mu burimyi, turima ikibonobono. Urashobora kuba umurovyi ukaba umurovyi mwiza, urashobora kuba umurimyi ukaba umurimyi mwiza, urashobora kuba umudandaza ukaba umudandaza mwiza. Hanyuma bizoshika rero inyuma yo gukina umupira nivyakunda canke nibitakunda muve hano. Nimwava hano rero muze mwibuke iwanyu. Uwo bita Hussein ni wagiye gutera ino peti konde gwa rutuma. Hussein aratuma kabisa. Bibonekana ko imigwi yose iyipanze neza, ngo tuvugana igitsina kimwe ku kindi ku mpande zose. Yes, bakunzi ba Yaga Tech TV nkuko mubibona, David Tuyisabe yamaze guhagarara ku mupira agira atanguze icese urukino koroye. Hanyuma ubwa mbere twakushimira ndashaka cyane Inaskoki kuri tournoi iyi match bateguye, akaba ari inkino zigira kuri zibiri. Rumwe uyu munsi ukaba gwahuje zone ya Gitaza na zone Minago, ukaba muri zone Magara. Rero mu ntwaro twashima cyane gose ibyo bakora, kubera ko turabona ko rwaruka ari rwinshi, ariko kandi na caca rukeneye kubaho. Bamwe ugasanga rero kugira ngo bashobore kubaho ari byiza ko habaho imboneza zibereka ati twoja tugakora gutya na gutya. Rero tubashimire cyane gose, dushimire uyarongo Inaskoki mukumbuka amashi cyane gose. Dushimire kandi ndetse nabo bose bari kumwe bakorana. Hanyuma dushimire n'aba chef de zone ba Minago, chef de zone Gitaza nabo nyene bari hano, novuga ko barushikiye mu ntwaro, nabo twakumera amashi. Hanyuma turashimira kandi abantu bose abene igihugu bagize zone Magara, ku kuntu mbona basiduka n'iyonka kuja kurana n'urukino. Hanyuma ivyo Inaskoki bakora, tubona ko ugwaruka hamwe go vyumva nkuko babikora. Ndabona ko Misiri imbere n'amazona 3 novuga yiteze zino nkino shobora kubona harimo novuga umwimbu ushimire cyane gose. Rero tudatevye ndabona ko karakaruhuko twarimwo, ariko kandi bibonekana ko imigwi yose iyipanze neza, ngo tuvugana igitsina kimwe ku kindi ku mpande zose. Tukizera ko n'udushimwe tumeze neza, aho umugwi wa mbere batubwiye ko ari miliyoni 1.5, umugwi wa kabiri ko ari miliyoni, ndetse no gatatu nawe yakaronka iraki 5. Rero tubashimiye cyane gose nyakubahwa, twakomera amashi kandi. Hanyuma rero ntitwobarandira nko mu ntwaro twebwe ko bakibana ca mbere, kuko turakenera gutana kamo n'abandi bose zaba imvukira canke abandi bantu bashoboye kugira ngo bafashe ugwaruka mu kwiteza imbere biciye mu migambi itandukanye bashobora kurangwa hano muri zone Magara. Tukaba tubahaye ikaze mwe mubafashe ya mbere. Twizera ko nabandi iri inyuma baca baza, kuko hano muri zone Magara harugwa rwinshi usanga atakaza rufise. Rero mwebwe mukamuje nk'inyishu, tubashimiye cyane gose, Imana bakomeze kugira ngo ndetse no gwaruka ruri hano tagiye akazi rushobora kuronka inyishu muri Inaskoki. Tukaba tubashimiye rero, Imana ibage neza hano muri zone Magara. Amahoro umutekano birahari umwanya wose mu mara hano, mwumva amahoro. Akayiki Tanganyika murovwa ko kumeze neza, nta nakavura, kirima imeze neza. Imana ibahezagire kaze kandi. Sport oye. Ndanezerewe cyane kubona nongeye guhagarara hano. Jewe nitwa David Tuyisabe, namye numva abajournaliste bavuga ngo tuyisenge. Ndi David Tuyisabe, ndi umwana wa hano, ndi imvukira ya hano. Iki kibuga duhagazemwo uno munsi nanje naragiciyemwo imisi itari mike, dukina ekipe ahura y'imitumba, ama tournoi interscolaire, haje vy'amadivision, twaraja muri Kade, Young Boys, harabandanya n'izindi. Rero ndanezerewe gusubira guhagarara hano, ni ikintu narifuje gose ko twosubira
kuja turabonana na bene wacu kubera imyaka simike tutari hano, ariko ndabona uno munsi mu mwanya muto cyane turashoboye kubonana na bene wacu, hari haheze igihe kinini tutabonana. Rero banze imbere yuko mvuga intego ya rino higanwa, nshimire vy'umwihariko nyakubahwa chef de zone wa Magara. Ndabinginze abantu muri hano n'abandi mwese mwaba muriko muranyumva muri no jwi, mumfashe kumukomera amashi. Ndifuza kubona n'amashi y'abari inyuma kuko muriko muravyumva. Vy'ukuri Imana imuhezagire, imuduhere kuramba ukuntu yakiriye iciyumviro cacu igihe tumuterefonye tumubwira ati turipfuza kugira ngo ico duterereye mu iterambere ry'aho tuvuka, ariko reka tubanze duhere kuri bito dushoboye kugira ngo no mu nyuma tuze tubandanye. Rero tuca turamubwira ati tutegurire ihiganwa ritoya ngaho muri kano kanya abanyeshuri bagiye mu karuhuko, kugira ngo abantu bo ku Magara basubire bahure, natwe tuze tubonane tuyage. None urabona ko no musi vyakunze. Ndashimiye abo bafashanya mu ntwaro, chef de zone Gitaza, chef de zone Minago, mwigoye mugashika hano. Imana ibahezagire, nabo mumfashe muntize tubakomere amashi. Turashimiye kandi na Mustanteri kuko we yatabawe ntivyari gukunda yuko rino higanwa riba, naho atashitse hano ndazi arashobora kuvyumva, yumve ko muri Naskoki twamushimiye. Rero mu gushima sinokwibagira na mwebwe ugwaruka, batoyi banje, bakuru banje, ariko imbere yuko ndabashimira, ndashimiye cyane abantu komite d'organisation staff bafashije gutegura runo rukino. Nahari uwo nibuka Floribert twamwita Sengi, naramwumva ariko aravuga ati rero muzana amakaranga umuntu yanyu dukeneye gukinisha abantu ngaha. Vyaranezereye cyane. Rero naba bateguye runo rukino canke zino nkino, mufashe nabo nyene tubakomera amashi. Twifuza rero yuko iri higanwa ryatanguye uno musi ryobandanya no ku magenekerezo ya 4/0/2026, aho twifuza yuko umugwi uja kuba wabishoboye uno musi canke wavyifashemwo neza uzoca uhura n'umugwi wo ngaha. Nibaza ko naho nyene tuzigora, naho umwanya bigorana tube duhari. Ibi rero twabikoze kugira ngo tubatere intege mwebwe ugwaruka biciye mu nkino. Mumenye yuko ubuzima ntabwo butarondererwa, na hano mu nkino murazi ko hariho bene wanyu baciye hano. Hari uwitwa umugisha, narumvise yuko yahoze akinira kuri kino kibuga, ngira ngo uno musi murumva yageze. Hanyuma uwo vyokwanka mu mupira arashobora kuronderera no mu bindi. Urashobora kuba umurovyi ukaba umurovyi mwiza, urashobora kuba umurimyi ukaba umurimyi mwiza, urashobora kuba umudandaza ukaba umudandaza mwiza. Hanyuma bizoshika rero inyuma yo gukina umupira, nivyakunda canke nibitakunda muve hano. Nimwava hano rero muze mwibuke iwanyu, mugaruke iwanyu, mugire ico mukoze iwanyu. Nk'ubu jewe namaze gushika ngaha, namaze gutangura kubona ivyihutirwa vyokorerwa hano iwanyu. Numvise ko ruzibazi rusigaye ruca ngaha inyuma, aho inyuma nyene y'ikibuga. Ivyo si ibintu twipfuza. Natanguye kugira icifuzo yuko Imana yonshoboza twogira ico dukoze kugira ngo ruzibazi rusubire ruce aho gwahora ruca, kugira ngo tubandanye turonka aho twivuriza, tubandanye abantu baba hano bategwa n'amazi ya ruzibazi boroherwe, kuko ni bene wacu n'abavyeyi turavukana. Ibi rero ndabibabwira mwebwe nk'ugwaruka, ejo nivyashika mutakiri ngaha muze mugaruke muteze imbere iwanyu. Ndangize rero kubera umwanya wagiye, ndabamenyesha yuko
mpagaze hano nk'uwo vyanse mu mupira ko naje narakinye umupira nabona Vincent yatwenga arbitre yanyibutse ntivyakunze mu mupira. Ubu rero je nabandanirije mu burimyi, turima ikibonobono tukongera tugahingura ibintu bitandukanye. Umwanya niwaboneka tuzogaruka tubibabwire neza. Uno musi n'urukino rero ivyo twe twakoze canke tuko turakora tubona bitera bikunda, aho twatanguye kubona yuko twokwibuka ni wacu. Twagarutse rero mwakoze kutwakira, n'ikindi gihe nitwaza tukabahamagara ati ngo mudufashe tuzibire ruzibazi muze mushidukane niyo nka nkuko nyene mwaje. Nuko rero ndasubiye gutera intege ugwaruka, mukine neza mutababazanya, muravukana, hanyuma umugisha w'umuntu ntiwibwa. Uwo umugisha uzotumberako ibahasha y'umuriyoni n'inusu nintashika ngaha nzotuma abayintangira muyironke, kandi azoba ari amafaranga tubahaye kugira ngo musangire, mubone yuko muri hamwe mukoreye hamwe mushobora no gushika ku birengeye umuriyoni. Hanyuma aba kabiri twarabemereye ibahasha y'umuriyoni, nayo nyene tuzoyibaha. Aba gatatu twarabemereye ibahasha y'ibihumbi 500, nayo nyene tuzoyibaha. Rero urumva ko mwese muzoronka, nabo biboneka ko muzoba muronse gato, muze mwicare hamwe mugasangire uko nyene. Naho zizoba icapati muzisangire canke amasambusa, ndazi ngaha ku magara barayakora ameze neza, muyasangirire hamwe, mubona ati izi ni nguvu zavuye mu bumwe mu gukorera hamwe. Ndangiza rero mpamagarira imvukira zose zamagara, mubone yuko hano ni wacu. Ndazi ko ndiko ndabivuga biriko biraca kwimenyesha amakuru bitandukanye, cyaba Kibonobono Media iri ngaha, Yaga Tech TV iri ngaha, Star Times FM, Magara Times FM iri ngaha. Mpamagarire abanyamagara rero, iyo mwagiye mumenye yuko hano ni wanyu, uko vyogenda kose mutera imbere mureke muzoma mwitwa abanyamagara, ariko mumenye yuko ku magara twatewe na ruzibazi, mugaruke turutumbereze aho gwahura ruca. Ku magara twaratewe n'amazi butwimukiye haruguru, mumenye yuko dukeneye amabarabara meza, mugaruke turabe ko ku magara tworonka amazi meza yo kunywa, turonderane iyo twagiye, twandikiranire amanimero yacu tuyahanehane, tugire amagrupe, tugire nk'imvukira z'ahandi, aho ushobora gusanga imvukira z'Ingozi canke imvukira z'Igitega zarateje imbere, zaragize ico zikontribiwe mw'iterambere ry'Ingozi canke ry'Igitega. Rero biciye kuri iyi ndongozi yacu tubona ivyumva, turayisavye nayo nyene kugira ngo vuba iduhamagare nk'imvukira. Namwe muriko muranyumva muri kure, nimwumva akamo k'indongozi mushidukane niyonka, turabe ikibereye twokora hano kugira ngo tuzohorere tuzana abadamu bacu, bene wacu, inshuti n'abagenzi twaronse. Je muri Kibonobono Uburundi bwose nobuzana ngaha vy'ukuri, emwe eka abatari bake twobazana, mugabo baze tubabwira ati ingo tugende iwacu ku magara, hahari atari mu bintu vy'ibishimo, atari mu kibuga dukiniramwo tuca tuvunika. Twiyumvire ingene twogura irindi tongo naho hoba ibugarama, dushiremo imashine rihagorore neza turonke ikibuga. Erega birakunda twese dushize hamwe. Mwumve rero ko 2026 imvukira z'imagara tubwirizwa guhaguruka twiteze imbere. Sport oye, murakoze cyane. Ndabasabe mumwongera amashi cyane gose, n'abari inyuma bose amashi menshi cyane gose kuri uyu mwubahwa arongoye inasoki hano mu Burundi. Murumva ko ivyo atubwiye hano imagara hamwe byoja mu ngiro koko bocaba muri paradizo. Ndabashimiye cyane gose nyakubahwa, hanyuma akamwate bakumvise, nizere ko nejo abandi zindi mvukira shobora kura nk'ibi n'ibisumba n'ibi. Hanyuma turiko nashobora zone minago, reka tumuhe nk'ibita nk'ibi nawe agira ico avuze na cyane cyane kubijanye n'ibigabanya
hamwe no kuja kandi muri Inasco kiko bikunze nawe yoja murakoze. Siporo ye nanje nta kindi numva mfise novuga atari ugushima, nta kindi mfise novuga atari ugushima. Bwa mbere nshimira umwubahwa arongoye Inasco kuba yariyumviriye gutegura rino higanwa, hanyuma agashyiraho staff yiwe ikurikirana ivy'izi nkino. Nkaca mboneraho no gushimira abari kubategura ibijanye n'izi nkino kuba bariyumviriye nka twebwe nk'ababanyi muri zone Minago bakadushiramwo. Byabaye ibintu by'icubahiro cane canke by'igikundiro. Mu nkize amashi bose mu cubahiro cabo, tubaha amashi menshi. Tukaba twashitse hano natwe kugira ngo dushigikire imikangara yacu yaje iva muri zone Minago, kandi tukaba dufise ivyizigiro ko nkuko tumaze kubibona bariko babifatamwo neza. Twizere ko umwanya uracahari kandi amahirwe aracariho. Twizere ko bazotahukana aho gashimwe twumvise karemereye nabo barimwo. Hanyuma turumvise ko hariho ibikorwa byinshi nk'imvukira mwebwe bubahwa mwifuza gukorera hano. Turumva nk'ababanyi natwe twobatera intege, mbere ndetse muri ivyo bikorwa vy'iterambere nimwabishikako muze mudutumire natwe tubatera inkunga. Kandi ntanongera mvuga nti burya iyo umubanyi ateye intambwe nawe uca umwigirako, nivyakunda mukabona ko vyoba vyiza natwe muri zone Minago iri higanwa muze mukariteguriraho, mukanadusigurira ibijanye n'imigabo n'imigambi muri Inasco vyotubera vyiza cane, kandi natwe twobakira. Mbere mbonereho no kubaha ikaze muri Minago kugira ngo mudufashe muri vyinshi nkuko twumvise n'abandi muri kurabafasha. Natwe turifuza iterambere kandi turarikunda, kandi turifuza urunani. Murazi ko burya iyo ata runani ruhari ibintu ntibigenda neza. Reka rero ndangize ndabashimira kuntu mwatwiyumviriyeko n'integuro mwatunganije, nongera mpa amahirwe abariko barakina bose kugira ngo baze kuvyifatamwo. Imana ibahezagire. Arakoze cyane umukuru wa zone Minago, mumumpera amashi menshi cyane gose. Reka rero tutwara umwanya abakinyi bacu basoma mu kibuga, natwe je muganga witeka amaturabe uko beza bikagenda mu bita 90 ibiro 5 isigaye. Murakoze cyane. Yes, bakunzi ba Yaga Tech TV, nkuko mubibona David Tuyisabe twamaze kumushikana ahasanzwe avuka. David bakwakiriye gute? Bo murakoze cyane. Sure ndamutse abariko baradukurikirana kuri Yaga Tech TV. Nongere nshimire Yaga Tech TV ingere mutugwa inyuma. Ndibuka aho twagiye tujana hose tubikiri mu ntango twe turavuga ikibonobono, abantu batavyumva vy'ukuri, batabitahura bavuga ati abana uyu muhungu ni kumuraba neza. None rero no musi tugeze hano mwari mubajije ati banyakiriye gute? Nukuri jewe natangaye gose. Natangaye gose. Stade yari yuzuye no hejuru. Ego vraiment abantu ni benshi, mbere umwanya wo kubasensibiliza bambwiye ati wabaye muto. Ati kuri finale muzobona ibisumba hati kuko ntitwaronse umwanya ukwiye wo kubahamagara. Rero je banyakiriye neza vy'ukuri mu chef de zone wa hano, kuko ubu magara isigaye ari zone, ntabwo ikiri commune. Kare aho ari commune Bugarama, ubu aho bateranirije amakomine ubu ni commune Muhuta, ni kuvuga icicaro ca Mustanteri kiri mu Gitaza. Rero magara ni zone, chef de zone rero niwe yanyakiriye, umva ko nakiriwe n'umutegetsi. Ni Mustanteri reka tumite Mustanteri wa kera. Niwe yanyakiriye vy'ukuri kandi yanyagishije neza, mbere nasanze n'ibintu babitunganije neza, rero naryohewe. Ugerageje kuraba uburyo bakwakiriye, urabona neza yuko umugambi kibonobono bamaze kuba bawutahura neza? Oya hano canke uracasigama izindi nguvu kugira ngo nabo bawumve?
musanzwe hano si cyane byo gutahura hano si cyane kubera bavyumva bakavyumva bumva kibono hama kandi nubwo twagerageje kugira ubwigoro butandukanye ahantu umuntu aba avuka biragoye rwose kugira abantu bace bamwemere bavyumve na Yesu ngo baramugaya mugabo nibaza yuko kubera utu twigoro dusanzwe turagira dukoranya abantu tubategurira ubushimwe barashobora kuca bavuga ati vya bintu twabonye ko biri seri azeka najenjemwo shirimo umutahe sinameje tugomba gutwara umwanya munini turabona akazi ni kenshi yagiye pfa kurindiriye reka tugushimire cyane kumbure tuzofata umwanya wiramvuye duhurire mu kibono dushobore kuyaga vyinshi murakoze cyane nawe nuko nawe